y'Imana ko biza kubera hano bashike hano kugira ngo babahe mikro kugira ngo tuce tubabwira urutonde duhejeje gusenga. Nibaza ko bishobora gukunda. Tukoraniye ngaha n'irya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Dawe twese uri mu ijuru, izina ryawe ririnamazwe, ubwami bwawe bukwire mu ijuru, uduhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi, uturekure ibicumuro byacu nk'uko natwe turekure abatugiriye nabi, ntuduteranye twosha nabi, yamara udukiza kabi. Amen. Mana yacu, Mana y'ubugingo, udasiba kudukorera aho Mana nzima nuno munsi watwongeye ubuzima turiko duhema impwemu tutaguze, ariko Mana nzima tuzi yuko aya masaha harabashengeye, ariko twebwe wabikoreye turagukengurukiye gose. Nuhabwe icubahiro kanatsinda, nta yindi mfungurwa ufise atari amashimwe avuye mu kanwa kacu. None rero Mana nzima turaguhereje igihugu watugabiye, turaguhereje umukuru w'igihugu washimye kwa kirongora muri kino kiringo, General Major Evariste Ndayishimiye. Mana nzima turamuguhereje, tumushize mu biganza vyawe hamwe n'umuryango wiwe, kuko Mana nzima ni warongoye ihanga ry'abarundi, maze ugire neza muri vyose na hose, umurabire kuko wewe yobona ibitari vyiza, ariko ari kumwe nawe turabizi yuko umugirira neza. Numutuzigamire rero, maze umufashe muri vyose na hose. Wereka ihanga ry'abarundi ko bashobora no kwiyubakira ikibuga cyabo, ikibuga cy'intwari. Ibyo byose nuko twamaze kukumenya. Turagusabye Mana uhezagire uru rubanza, tugusaba dushimitse yuko ibirori biza kubera ngaha byose bibe mu mahoro n'umutekano. Mana mushobora byose, twaragushize imbere no mu ibwirizwa ry'u Burundi kugira abarundi ntaryo bame bagushira imbere. Turagusabye izo ncungu n'intwari za demokarasi, intwari z'amahoro, wame wibuka n'imiryango yabo. Nkasozera ngira nti Mana ubandanye utwereka inzira nziza, tube abahizi mu iterambere, uhezagire indongozi zacu kuva kuri nyaricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kuvuga ku barongoye intara, na cyane cyane intara yacu nziza y'igisagara cya Bujumbura. Uhezagire abarundi n'Uburundi, uhezagire indongozi gushika no ko hasi. Tubigusabye kuko uri Imana imwe rudende, uri mushobora byose, ibyo ukora ntawuhanuza kuko urishoboye.
murakoze cyane. Nk'uko bivuze igihe imbere y'uko igihugu cyacu cikukira ibintu rero birahinduka. Mugabo itariki ya mbere mu Kakaro aho umuganwa Rudoviko Rwagasore atsindiye amatora, ibintu byaciye bihinduka. Idarapo ry'iwacu riraduga, idarapo ry'ababirigi riramanuka. Niho rero nivyo rero Jiribera ariko arambare ati ivyo bigite bibe nta byari bihari ku ntwaro ya Kibirigi. Ubu rero turishira tukizana n'icivugo kitubarira ko dutegerezwa kwitegembya. Uwo mwitegembyo rero ntituze tupfisha ubusa, tushire kwiterambere nk'uko umukuru w'igihugu cyacu c'Uburundi aheruka kudushikiriza ko mu myaka 2040 twoba ari igihugu kiboneka ko cateye imbere. Ni umugambi rero, iyo utageze umugambi naho ntaco uri kurakora. Mugabo jewe uwo mugambi w'2040 sinzi nzoba nagiye kurondera porogaramu ahantu kubera ikigayotse. imyaka iri kwirandeka. Hariho ivyo bakunda kuvuga yuko uzoba uri muri wo, kuko uzoba hariho byinshi abari muri wo bariko bubakira ko bisigiye nk'iragi. Ariko kandi nawe wewe bagera n'abamwibutse igitunga kiracakuri hiye. Reka ndabishire mu vyizigiro, kuko uno munsi si umunsi wo kubona ibindi, ni ukubona yuko igihugu cacu cikukiye, kandi imyaka ndabibonye si mike. Ndabona yuko ari cyahindutse, kuko jewe n'igihe umuganwa Rudoviko Rwagasore yitaba Imana nari namaze gutangura ishuri. Urakoze cyane. Aba rero mubona n'abatimbo bo muri Komeza Karanga, ngira ngo muramubona hariya imbere, bamwita Duniya, niwe asanzwe arongoye no mugwi. Bavuza ingoma ku buhinga bukomeye cyane. Jiribera kubarera yuko kurya yatanguye kuvuza ingoma afise imyaka 7. None raba bagira ngo mu Kamenge ivyo vy'imica kwama bari bamenyere ko aba abakongomani, ariko raba ubu hasigaye imico yarahashitse. Ni nacyo gituma ngira ngo yahise Komeza Karanga. Kandi mu bihe bitari binoroshe yagumye agaragaza ibintu byo kubumbatira akaranga, arabigisha abatari bake, arashika n'igihe mbere azaranakira abashitsi, aho ari umugwi waboneka cyane. Amashi menshi cyane kuri uwo mugwi Komeza Karanga. Bafise ingoma ugiye kubarura, baza gushika mu mwanya wa 61. Nshaka kubarera uryo ubona ari imbere yawe nta bihugu atarajyamo, aba i Buraya, mu Budage, mu Bushinwa, mu Bubiligi, harya ntataraja. Kubera iki? Kubera akaranga k'igihugu ari gahurumbirwa cyane, na cyane cyane bazi yuko n'igihe bari kwandikisha ingoma nk'itunga kama hariya mu Faransa, abarundi benshi n'abanyamahanga baratangaye babonye ingoma zo ku Burundi. Kandi urabona yuko akaranga ntikagarukiye ku butimbo gusa. Urabona yuko n'ibibondo baje kutwereka ko bazi kubyina kandi n'ingoma urabona imico myinshi, hari n'intore bagerageza kujanisha n'imico. Reka duhamagare abari hariya muri defile nabo. hariya turabona bamwe Twarikukiye abafise imyaka 61 ntibajya rero baserutse baraje. ariko turabona kandi meri ya Bujumbura ku Civugo, twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu, cyane cyane niho tuzokwidegemvya
nyine nibyo twamye tuvuga utitegenda utafise uburenganzira agateka kawe ntushobora gutera imbere. abo rero nibo babonikukiye bama buguruza defile na cyane cyane ijanye n'intara yo kwikukira. Abo bakuze uwo mwaka nyine ni ukuvuga ko uno munsi bafite imyaka 61. ariko baracyatambuka neza. ntibabonikukiye nyine ntibahuye n'ikimogo ntibahuye n'umutima mubi twategwa n'ababirigi inyuma y'amatara. babonikukiye ntabuka mubereke yuko twarose igihugu tukibabaye kandi tutegereza kugiteza imbere. mugabo rero n'imyaka ntugire ngo 61 si mikenya, sinzi ko wari uramurongo umwuzukuru aho usanga amaze no kuronka umwuzukuru. hanyuma hariya urabona amashimisi muri abantu babonikukiye barazi byinshi cyane na cyane cyane ibijyanye na kahise. barabonye baragiye barabona ibitari bike, barabona n'ingene igihugu giteye imbere. hariya tembere ubona hafi bantu bariya ni mbere ya Bujumbura. aho ubona bariteye iteka muri ino minsi. uramaze kubona yuko muri meri ibintu byahindutse uko batari bino. abakozi ba meri rabo rya mutamana yarabateye iteka umuntu ari aho amuvuga musubire kera siko byari. aho mwararose umutware yitwararika abakozi, yitwararika akazi kiwe, yitwararika igisagara ciwe. raba rero ingene baje bambaye neza. bariko baragerageza gutambuka neza. kuraraba Yosefu, hariho umuziki bahora batambukira ko bajya bawufise mu mutwe n'igitangaza. uyu munezero abakozi ba meri bafise ntoraba. raba nuko bangana. kera bavuga ngo meri ngo mere de la ville ngo muri protocole ngo azi inyuma y'amatari. aha rero si 61 urubanza rwa mbere iwacu nitwe twaruteguye, reka tugwitabe twese. nuko rero amashyi menshi cyane kuri aba bakozi ba meri. cyane uravye n'ingene hariho umuntu yamye aza ngo iriya ni banki yihe. oya si banki n'abakozi ba meri, kuko ivyo mu myaka iheze twari tubimenyereye mu banki Yosefu. ndabasaba koma amashi mwikomera amashyi menshi cyane. ubu ngo baramenyana niyo bahuye kare ngo bahuye ntibamenyana kubera wasanga n'imyambaro idasa. mwikomera amashyi kuko murashajije cyane. ubu ngo baramenyana. hanyuma kandi n'abanyagihugu abanyagisagara barabamenya kuko kare ngo barabaza mu mbere none uzananye. ubu rero tumubona ko ari ku icyapa. abo rero nabo mbona igitangaza bakora ngo bitera iteka. aba nabo nabari muri wa mugwi utoza amafaranga yinjira mu kigega cy'isara cya Bujumbura. yego cyane. dukunda kuvuga kenshi ko hari aho kera wahora ubona batayashikana, ubu rero ngo arashika kuko uravye n'ingene bambara reka bivaho nyene. ni mwikomera amashi kuko muyashikana yose ubu. hanyuma haba iterambere ry'igisagara rikagenda neza, ibikorwa byose by'iterambere mu gisagara bikagenda neza cyane. ubona aho imbere hakurikiye bantu. iyo ni banki nkuru y'igihugu. ubu rero bari kuri rwa rugamba wo kuvuga yuko amafaranga yose ategerezwa kuja muri banki. hariya mu mahembe wapi, hariya mu bigega, hariya muri bwa busakosha, ifaranga ryose rije muri banki.
oya nitwokwemera ko amafaranga yatajya kugwifira mu mazu ubwo rugamba bari muri rwo rero kenyera zigume amafaranga atembere mu banyagihugu naye ngoma bayivugije babonye abanyamafaranga we mana yanjye DJ nawe hariya nuko rero POP ikaba iri ku murindi udasanzwe wo guhimiriza abarundi kubika no gufata amafaranga neza kandi bakayakoresha icyo yagenewe mu guteza imbere igihugu. Aba nabo bafise ibendera ry'igihugu urabona ko ifoto yagenewe umukuru w'igihugu cyacu iri imbere akaba ari PBS bamwe bashobora gufasha kugira ngo ibi byose bibe ku buhinga ngurukanabumenyi bigende nk'akarabyo sibyo nimwikomera amashyi cyane kuko bimwe bavuga ngo amakonegisiyo mu buryo aba babigira neza cyane mu gufata amafaranga mu mabanki bakoresha PBS fibre optique reka ibikorwa byose bakora ibyo biva ubuhinga ngurukanabumenyi PBS ibifise n'uruhara rudasanzwe. Hakurikiye abo mu ntwara yo hagati mu gihugu ubushikiranganji bw'intwara hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ngo atawusigaye inyuma dukunde ibikorwa tugwize umwimbu ubutunzi bwiyongere nibyo mushinge w'iterambere no kwitegembya nyakuri urumva ko murazi yuko ibintu byose baba abantu ibintu intwaro byose abajejwe intwaro nyene n'umutekano abo rero mu guhimiriza abenegihugu ibintu byose ni ukuvuga yuko bashobora bica iwabo kugira ngo byose bigende neza ariko hariho ubutungane urabona yuko mu batambyi ba neza barakurikirana Yozefu ubushikiranganji bw'ubutungane butunganiriza bose ryose uko iterambere rirama izagondagonde no kuzikura mu mutwe na cyane cyane kuzibika hahandi mu matiriwari ni ukuvuga zihere imanza zacitse zihere kandi ngo hariho nimwikomera amashyi kubera ubu ngo bimeze neza cyane hakurikira ministère des affaires étrangères et de la coopération et du développement aha rero urazi yuko igihugu nyabagendwa biciye mu bushikiranganji bw'imigenderanire urazi yuko amanama adasanzwe yama aba hano muri kino gihugu cyacu kandi bivuye ku migenderanire myiza abakuru b'ibihugu batagira uko bangana baza kuraba igihugu cyacu cy'uburundi utazi n'ingendo zanye n'icyo mukuru w'igihugu cyacu n'abandi bategetsi mu bindi bihugu biba bivanye n'uko imigenderanire imeze neza mu makungu nico gituma ubu tuvuga yuko Burundi ari inyenyeri ya Afurika na cyane cyane kuko hariho byinshi abarundi bariko barabona na cyane cyane kubera Uburundi abantu bamaze kubumenya neza hanyuma hariho ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi abigisha bavuga bati dukomeze inyigisho z'akanovera n'ubushakashatsi biduze ubutunzi bw'igihugu turonke umwidegemvyo abigisha mwebwe Imana yarabahezagiye ariko mwebwe urabona umuntu azi imbere yanyu atazi kuvuga yamara igihe akavuga igifaransa akavuga icyongereza akamenya ibiharuro akubaka inzu akagira ngo nimwikomera amashyi cyane kaminuza y'Uburundi bayita rumuri kandi koko kumwe kera bahora bavuga ngo mbe umurundi yoba pate ahandi nawe bavuga ngo mbe umurundi yoshobora kwiga kaminuza none ubu no mu mahanga turagenda tukabigisha abazungu canke abandi kaminuza rero mu Burundi yarakomeye Burundi abashakashatsi abahinga mbere
mu makungu aho mbere ubona n'abarundi basigaye bagenwa mu mabanga atandukanye mu makungu bivanye n'ibyo barahuye muri kaminuza y'Uburundi. Kurikira ni muze hariya ni bya bitaro hariya bikukira kaminuza y'Uburundi. Erega ntibahagaze mu gutambuka nabi, bariko barifotora nabo barakunda amaserufi buryo. Ariko bandanya hanyuma ivyo bitaro rero ni Twarikukiye bikaba ari bitaro bikukira kaminuza y'Uburundi kandi mu bushinganje ntibavugutsa barigisha n'abaganga kugira ngo badagure mbere n'ubwenge bw'abamaze gukora hanyuma kaminuza igumetera imbere. Urabona rero yuko turetse n'iby'ubuganga gusa urazi yuko hariho byinshi bagenda baratanga n'impanuro haba no mu bagwayi n'abandi. Reka tujye twende hariya kuri ishure ndera abigisha NS akurikira Ecole Normale Supérieure. Turayikeneye nyene n'urumuri rw'ayandi mashuri, mutwara amashuri neza. Murazi ko muhejeje muca gutwara amashuri rero atera imbere mu Burundi kuko abarundi barigora bakayubaka. Namwe rero muca kubigisha kugira igihugu cacu kivemo abatize, dusigare twese twarateye imbere. bose bazi gusoma no kwandika mbere no kwigisha, kuko burya ngo abigisha sinzi ubavuze ati umwana ni umucurikira ubwenge, baratangara ati umwana ni umugira uko ashatse. Ariko abigisha rero murazi ko arabigisha beza hano mu Burundi. Atwagiye ku bushikiranganji ubu nabo turi kumwe n'abatwara amashuri muri mbere. Reka tubabariye ko tukurikirane n'abarizi hano mu gisagara. Nabo murazi ko igisagara gifite amashuri menshi cyane. Hanyuma uburongozi bwayo rero indabo uwayirayeko ndanarayirayeko. ni ukuvuga yuko wewe ibyo ubizi cyane ko wabibayemo. Ni ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida. Ngabo urabona ingene bambaye neza abaganga, kandi birumvikana bategereza kugira isuku. Kugira isuku gute? Niyo ugeze kwa muganga bagufura ko bambaye neza, umunsi basa n'ifaranga. kandi urabona ko batambuka nk'abatiyandaza, kuko ibijyanye n'amagara y'abantu ni ibyabo. Bakurikiranye na Jiribe hakurikiye kamebujiri ni cya kigo rero kidufasha kizana imiti y'ubwoko bwose ikayikwiza no mu gihugu kugira ngo aho twitogeye ngo imiti ntikwiye. Kamebu yaje gutora inyishu y'icyo kibazo. nta muti ushobora kubura mu gihugu icyo kirimo kuko nakagende ya miti twara tuvuga ngo mitiweli yabuze yagize gute. Kamebu yavuze ati ndi ngaha kugira ngo ndore umuti wawe. abagira ngo ibintu by'imiti bameze nk'abadandazi butike. Iyo umubajije igikwasha akakubwira ko atagifise acaja kukigura, bukeye usubiye usanga gifise. Aba rero iyo babajije umuti bakawubura uwo watumye ku isoko. Nimwikomera amashyi menshi cyane. Imiti yaronderwa kure ugasanga hano mu gihugu irabonetse kubera Kamebu. Jiribe akurikiye Hôpital Prince Jean Charles. Ibyo bitaro urabifise ko bwari se Yozefu. Ibyo bitaro mubona umuzungu yaraje, umuganwa Prince yaraje abona clinique. Iyo clinique yakorwamo abazungu gusa. Ashize acavuga ngo mbega birabure bo bivura. Nyaruka mutamba. Niyo rero baca bubaka ibyo bitaro Prince Jean Charles ntibabimwitiriye gusa. Igituma ubona batatambuka Yozefu kuko bariko baravuga benshi mu bakorayo ntibazi iyo kandi se bariko barayumviriza. Baragutumira umunsi umwe bibabwire hanyuma uno munsi badufashe defile bagendere kuri uwo muziki. Hariya ni clinique Prince wa Gasore. Wari wanivuga ibyo bitaro? Naina ndayivuga kera yari clinique hotel, hanyuma yitirirwa clinique Prince wa Gasore. Hanyuma
kera bavuga ngo nta murundi yo kwivuriza muri clinique hotel none ubu n'abayivuriramo ni bene wacu ni bashiki bacu nibo bayivuriramo ahubwo rero nta n'umuzungu arimwo mubo kiretse uwo bafise inzobe nyinshi cyane wo kwitiranya nta muzungu arimwo rero nuko bigaragara yuko abarundi bikukiye koko amatwi adusubira bafata neza abarwayi cyane rwose mwikomera amashyi kurikira Institut National de Santé Publique INSP abona baratupima akijiriwe bakatupima amaraso bakaraba bakarimbura hose muri ayo maraso utwo turwara twose turwaye bafise ibikoresho bimwe bakora batakurondera mu bindi bihugu hano mu Burundi ibipimo kandi binyaruka ku nyishu kandi uravye ingwano bavanye muri covid barayizi ni mwikomera amashyi menshi cyane aba baragize uruhare rukomeye kugira ngo covid hano mu Burundi ituzwe hakurikiye ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi nabone n'intoreje kera twafata itariki 15 z'ukundi kwezi ubu umushahara uhura n'ukwezi nyene abo ni bamwe bavyabiharuwe basigaye bakoresha uburyo bugezweho ni ukuvuga bagira bati uno munsi twifuje guhemba naka birara bigiye ntibakizitwara mu kwaha hariho amadosiye kera ngo yaragenda mu kwaha yatwarwa n'abaplano ubu bigendera mu muyaga mu mashini kubera rwa runyuzi PBS nabo babifashamo cyane nabone ubu ngo babikora mu buhinga bukomeye cyane kera ngo babonye imashini nyabwonko ngo baca bavuga ngo biraduturikira ubu rero barazi ico bazikoza mwikomera amashyi abakozi uno munsi bahembwa hakiri kare cyane reka tugende hariya muri ena nayo nguko twabonye fonction publique abakozi uko bakora ibintu birahinduka kwisi reka rero tugume tunagura ubwenge bwabo aba rero baraheza bakatunagura turi mu kazi bavuga bati turabe ibigezweho babakozi tubajanishe n'ibihe bimwe twariko turavuga hariya muri fonction publique bati ntabwo umuntu agitwara amafarde atwaye imishahara y'abakozi aba baciye rero bagira ati hari ibihe bigezweho nuko hakurikiye le ministère ni des affaires de la communauté East africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture. Umushikiranganji mu byo bugezweho harimo iyinjira ry'Uburundi muri Afrika y'ubuseruko by'ibihugu byo mu buseruko urazi cyane yuko mbere ako karere karamuswa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi muri kino gihe mwikomera amashyi menshi cyane kandi bakaba bitaho ibijyanye n'inkino urazi yuko Uburundi bugize iminsi bwandikisha amateka nivyo mwikomera amashyi ibijyanye n'imico igihugu n'inyabagendwa ubu barafitanira imigenderanire n'abandi bahinga ndagakara ugasanga nabo baragiye mu bindi bihugu kugaragaza imico y'igihugu c'Uburundi wabonye ikurikira ni Commission Nationale de Protection Sociale abagira ati twiteho abantu nabo baberewe nabi tumenye yuko twese turabana bagira bati kandi iyi komisiyo irakomeye itwarwa mu gihugu cyacu mwikomera amashyi barabari cyane hafi naho nikora muze murabara abantu kuri bo turambi yuko turametereye ntihagire uwo akanusigara arayuta twese tugendere hamwe ENSS urazi icyo bajejwe abantu bakukurutse tufise umuhango ngabo abantu twakukurutse ko uca tufatwa neza cyane aya mugabo nibagerageze bumvirize umuziki batambuke uko bangana ntibatambuke nk'abo bajejwe gukurikirana yo mukamara ikigo arasongeye isibe ntubona ko baciye babikosora no muri ibyo bikorwa rero muragira muhukore urumva batambuka uko bangana ntibace batambuka nk'abo bajejwe gukurikirana kandi ubu nabone barabitaho cyane ubu nta muntu kagashahara ko mu bukukuru ke karazimira
ubu baragenda bakabona aho byazimanganiye hanyuma bagaheza bakabikosora. Mituweli y'abakozi ba leta hamwe n'amashyirahamwe atunganijwe mituweli ya leta bandanya ni mubandanye cyane kandi irafise imigambi y'ikwerekana yuko atari mituweli ya leta baragiye mu gihugu hagati bakoresha uburyo bugezweho bagira bati ntituzovura gusa barya bakora ubu barafise na ya makara atagezweho ataramwe yagirwa ngo atabuke mwikomera amashyi menshi cyane yatuhaye ubu birumvikana kandi ubu na WhatsApp ngo bazisiga ku irembo bari kubuzi kugira biteho abantu mubakomera amashyi menshi cyane. Hakurikiye niho nayo ne nakujya kwa INSS yitaho abakukurutse aho bari basustatui public nabone ngo barafise umugambi uzo duteza imbere abakukuruke ariko ngo tambuka umwerekana yuko ONP ifise igikorwa cyiza kandi kirango uwo babeshe robeniseti umushahara wabashitse ko kera Yozefu ibyo ntawo guhinyuza ndabizi ko bizi ndabibona njya hanyuma hariho ubushikiranganje bw'ikigega cya leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu abungira ngo mbega turi kuciyura iyo tugeze ku butunzi murabamwumvise ubutunzi umukuru w'igihugu agira ati imigambi dutera imbere iyo ugeze mu kintu kijyanye n'amafaranga Yozefu ubanza kwiyumvira aba bantu rero mu kigega cya leta cyane cyane barazigena amahera asohoka n'ingene yinjira bakaza barayacisha muri ya nzira ejo bundi hariya naboze muri obere basonejeje ata mifuko iriko uyu munsi nabone babibonye bataya reka dushyire umufuko kumwe basi abantu rero mu kigega cya leta hariya mwe byo gufasha abantu bafise imigambi kugira ngo ibyo kuriha abatsindiye amasoko n'ibindi bize biranyaruka biri hariya mu minwe yabo. Hakurikiye abo urazi bate ifaranga nawe inyegeza ari rya leta oberi ati zananya ari umuntu yigeze kubaza ati mbega nagomba mbaze abakozi bo muri oberi mwuba mubigisha kumoterwa n'amahera cyane cyane aciye mu kinywani kuko ubu babafashe uzubona mu mwanya bavuga bati subiza aha nimwikomera amashyi menshi cyane barahimiriza n'abariya bantu kugira ngo badandaze bafise ya nimero ndangamudandaza nibyo hariho tutabiharuye uruha byose mubishire ku rutonde mubishire mu biharuro hanyuma rero muje mugira muti kurikiza ibi biharuro twabahaye mubikore neza aba n'abanyabwenge cyane tubibutse ko baheruka no kubahimiriza namwe mwikomera amashyi akamo karashitse n'abatari hajya barabyumvise mu biharure neza kugira ngo tuze turakorera ku bintu byanditse tugiye kuri ya banki BCB uno munsi bariko bibuka abantu bakwije Twarikukiye nayo igiye gukwirira kwisha imyaka ijana ikorera hano mu gihugu cyacu. Iyi niyo yatanguye BCB niyo yatanguye kandi gushika ubu nta matema rimwe bakoresha uburyo bushaje. Iri ku rugamba rero ijana n'ibihe bati hariho ibintu bita tuzarekore ni byo batanga gushika ku miliyoni 15 bakavuga bati iryo deni umwana ntabore ishure ngo yabuze ifaranga kandi bari mu gihugu cyose ngo baguhangwa amezi 5 hose bagira bati BCB twinjiye hose mu ntara zose no kuvuga kuri ndakunze Bujumbura bari kuvuga mu ntara no muhira bariyo cyo bise BCB muhira hanyuma nibaza yuko batari bibajije ko ari imvura igwa
barazi kwamamaza n'ibyo bakora bicishije mu mitaka. aho washatse urabona ko bajyanishije umutaka n'impuzu. Kera nahora numva bavuga ko imvura ariyo yica imishatsi ku bakenyezi, sinzi ko bashatse gukingira n'imishatsi izuba. N'usirimu barembeje bakore mu ifaranga. Bankobu nayo niyo banki yabaye iya kabiri iri mu maprovensi yose yo mu Burundi, igakoresha uburyo bwa none n'akazi mbere. Bankobu ukuntu itanga akazi n'igitangaza. abo yigishije ikigira ati cagoza nukore wawe bafise urugamba bariko rwitwa ngo Bankobu. kandi bitwangwa n'umupfasoni yitwa Trinitas, anabona kagendeye ntarambutse ngo asigaze. Nuko rero murumva yuko ari banki yegereye cyane abanywanyi bayo mu buryo bwose, mu matelefone no mu bindi. Hanyuma tuca tugenda hariya hirya ni mbere. Urazi yuko ni banki itanga ingurane ku bantu bafite imigambi yo kweteza imbere, kandi ikaba ikunda gufasha na cyane cyane ama microfinance nayo ndayafata mu mugongo. Benede rero iragufasha no kwiga umugambi karaba yuko ivyo bikurasaba bijanye nivyo. Bamenya yuko ariyo yubatse Brazil. Baje micibiri sinzi ngira ngo sanga ngabashize imbere ababizi bende iri mabanki ya mbere y'iterambere ya Afurika kandi yashoboye kubandanya. Biraza kubagora kwikomera amashyi uko bafise imitaka nabone. Hanyuma maze baratambuka abanyaruka